Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi avuye mu isinagoga, Yezu yinjira mu nzu ya Simoni. Inabukwe wa Simoni yararemerewe n'inyonko, baramusabira kuri Yezu. Yezu aramwegera, arakankamira inyonko, nayo iramuvamwo. Buno nyene avyutse aja mu vyo kubazimana. Izuba rimaze kurenga, abari bafise iwabo abarwaye bababazwa n'indwara z'ubwoko bwose barabamuzanira, nawe agaranzuriye iminwe kuri umwe muri bo akabakiza. N'ibishetani vyarava muri benshi biboroga kandi bivuga biti, uri umwana w'Imana. Ariko we abikankamiye ntiyabireka ngo bivuge, kuko vyari bizi ko yari Kristo. Bukeye Yezu arasohoka aja ahantu hiherereye, abantu isinzi baramurondera, baruhira kumusanga iyari, bashaka kumugumya ngo ntagenda ahandi. Nawe arababwira ati, ntegerezwa kumenyesha mu bindi bisagara inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, kuko ari ico canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga yo mu Buyudeha. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi turajabutse tuva mw'ibaruwa ryandikiwe Abanyatesalonika rya mbere, twumviriza ijambo ry'Imana rizananye mw'ibaruwa Paulo yandikiye Abanyakolosi. Tugerageje gusubiza iri baruwa mu gihe caryo, twamenya yuko nk'uko tuvyumvise muri kano gace ka mbere, ahikolosi ni muri Turkiya y'uyu munsi. Uwo muryango w'abakristo si Paulo yawutanguje ubwiwe, watangujwe n'uyu twumvise avuze muri kano gace. Uyu yitwa Epafras, yari umwigishwa wa Paulo. Hanyuma Epafras aciye kumuraba aho yarabohewe i Roma, ko iri baruwa Paulo yajyanditse ari mu ibohero i Roma. Bavuga ko bari mu hagati y'umwaka wa 61 63. Azaniwe rero amakuru na Epafras akamubwira ibibazo bafise muri iyo muryango. Paulo rero acarabandikira kugira ngo abafashe gukomera mu kwemera. Burya hariho gutangura mu kwemera, hariho no gukura mu kwemera, hakabaho gukomera mu kwemera, hakabaho gushikama gose mu kwemera. Kwemera ni ikintu gikuzwa. Hari abaguheruka wa munsi baronka ibatisimo, ntibigere bakugaburira inyigisho, ntibigere bakugaburira igisabisho, bakaza baraza mu misa gusa barya amasakramento yo ku munsi w'Imana, barya amahostiya bagenda, mbere bamwe bacumuriramwo, batigera birega. Kazosanga ubukristo bwabo bumeze nk'igikuri. Ubona igikuri canke akantu k'akazingo, kuko batabugaburira. N'ubuzima Imana iteragira. Sinzi ko murumva yuko Yezu akunze kugereranya ubwami bw'Imana ngo n'akabuto Imana itera ngo kagakura kakama vyinshi. Akabuto nako gatewe kareza kagakurikiranwa, kamaze kuvamwo gitegwa, kigakorerwa, kigatabigwa, kigatuturwa, kigakura, kigakomera, kigashurika, hanyuma kigatanga ivyamwa. Ariko ndavuga uri usanga rimwe rimwe abakristo baheruka ubuzima bwabo rukristo igihe baronka confirmation, bya bisabisho byose byo kwishikana ku muvyeyi bakabivuga neza, barabifashe ku mutwe, bigasigara ngaho. Azosubira kuzaraza iyo yakomesheje, ashaka kuzaraza ku munsi w'Imana, kuko atinya gucumura kwibwirizo ryo guhimbaza umunsi w'Imana. Ariko naho nyene ugasanga je kubera ibwirizwa ntiyumva ko ku munsi w'Imana hari umuntu yama murindiriye mu rukundo rwiwe.
ngo basangire. Sinzi iyo mugiye mu misa ku munsi w'Imana ko mwumva ko mugeze ku rugero rwaho mugiye guhura n'umuntu utagiye guheza ibwirizwa ngo Imana ntironka ayigufata iti ndakwagiriza kutaje uyu munsi. Ukwitaba ugo rubanza rweranda si nko kwitaba ibi tumenyereye vy'imanza. Nukuja guhura n'umuntu, n'urubanza rwo guhura n'umuntu atwiteze. Hama hariho n'abo usanga rero iyo vyanse gose n'imiburiburi agapfuma zaraza muri ya minsi ikomeye ya Noeli, ego no mu ndwi nyeranda. Ndibagiye ahantu hamwe marambona abantu nkako ko bazana imbe mwariye ku wa gatatu w'iminyota barahatinya benshi, ngo n'umunsi ukomeye ngo kajya kanyota ngo ukisize ugasanga hajemwe n'abaporoti kajya kanyota ngo patira kagusize ngo ucumara umwaka wose udapfuye. Yamuhaye isuka rero. Rimwe naho rancokoza abakristo nkiri mu paroisse ukazubona umukristo yigire mugabo yibutse ko ari umunsi w'akanyota, ntiyibutse ko ari umunsi wo gutangura igihe gikomeye cyo guhinduka. Kazamba je yiruka ngo pati ngo makanyota. Ntashobora kubaza ati mbwira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rimerekeza iki gihe. Agusaba akanyota, nigenda mu mbaburi wawe urawufise. Nigenda mu mbaburi wawe urawufise, wisige wirambe nimba ushaka umunyota. Ugasanga hari aho usanga ubukristo bwacu buhera kuri ivyo vy'inyuma. Abandi nabo gazo yego yabishize mu mwete mwinshi akaza kwipasika ijya minsi myeranda kumva ko ari igihe kigoye gikomeye gose, akabona umenga abakristo barajonjogoye bifatanije na Yezu, nawe kugutinyagira ati nk'ubu nonywa icupa ku bantu bajonjogoye uku kemera umunsi akisonzesha ngira ngo abantu bafise ububabare kwa Gerard barabahomba ico gihe. Mugabo suguhomba nuko abantu baba biyegeranije mu Mana. Abo rero nababa babishobora kuko hariho uheruka ni confirmation akazogaruka bamuzanya ari kiziga mu ngoro y'Imana. Aho nyine naho no mu gupfa kwiwe we atashaka no kuza mu ngoro y'Imana, mugabo bakamuzana abandi bemera bakagira bati twe turemera, kuko iyo tuje gushingura umuntu wacu si umuntu gusa tube tuzanye, ni twebwe n'umuntu wacu tuba tuje mu ngoro y'Imana. Mu ngoro y'Imana. Mugabo umuntu iyo yapfuye yararahiye ati ntimuze mungenze mu ngoro y'Imana, ntawe umutwarayo ku nguvu, baja kumuhamba kumwe bavuga mu Kirundi kumuta icapfuye nyene. Kuko hari abantu bemera yuko bapfuye biraheze, nta bundi buzima buriho inyuma y'ubuzima. Hariho abakivyemera gutyo. Ntawe rero eklezia ishobora guhatira kumutwara mu ngoro y'Imana canga aho wakivagundi wapfuye utemera ngo pfe gugucisha haje imbere y'Imana kandi atabishaka. Bishoboka. Kuko ukwemera kwama kurimwo urukundo, gukomera igihe kurimwo umwidegemvyo. Nako ndagira nti rero Paulo aha tukabona yuko we mu kwandikira aba bakristo bo muri Kolosi ashaka kunganira ubutumwa Epafras yari yarakoze mu gutanguza uwo muryango kugira ngo awukomeze awukuze. Dusaba ingabirano yo kumenya gukuza ukwemera. Nariko ndavuga abantu usanga batagaburira ukwemera, ugasanga turigaburira neza, turarya les éléments nutritifs zose kandi tukabishira mu mwe, tukaraba umwete dushira mu gutegura ibifungurwa biryoshe. Mugabo ugasanga umwete tugira ngo tugaburire ukwemera kwacu, tugaburire ubwenge bwacu, tugaburire ugushaka kwacu, ugasanga ni muke cyane. Burya umuntu arafise ubuzima kumwe Paulo akunze kubitwandikira ngo bw'umuntu w'imbere muri we. Umuntu w'imbere muri we agaburirwa n'ibintu bikomeye musanzwe mumenyereye. Ubwa mbere ni gisabisho,
iyo myanya yo guhura n'Imana. Ngo na Yezu mu gatondo kare, twavyumvise muri iyi Injili, akazindukira kubanza kuja guhura na se wiwe. Burya iyo tuzindukira kuki? Kuri WhatsApp, ku marezo sosiyo, mbe haraye ibiki? Ukavunduruka nk'impene, umenga ntuzi uwakuraje, ntuzi n'ukuramuye, ugutumye ubona umunsi mushasha. Ndabipfuriza yuko mugikura kw'ingohe ucuhera uti kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, ndinjiye mu buzima bushasha. Ugikura kw'ingohe, mbere utaranazimya na reveil, ko mwese ndazi ko mujyamana ama reveil hafi y'igitanda. Reveil ikivuga ntuhere kuri reveil, hera ku kwisinya ko wewe nyene, ko wiyise ko uronse ubuzima kandi ugiye kubamwo uyu munsi, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Uceruca ushaka ugende mu bindi, mugabo kibe nk'ikimenyetso gikomeye cyane cyo kubwira Imana uti Mukama, ndazi ko ari wowe umpaye ubuzima, kandi shaka uyu munsi kubaho ku izina ryawe, shaka kugengwa n'ububasha bw'izina ryawe. Birahambaye, kandi ukabigira witonze, utamenga n'umubukuriye ku ruhanga, canke uriko wiyamisazi guciye ku ruhanga, kumva uti vraiment Seigneur, j'entre mu buzima au nom du Père, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Abazinduka sanga zindutse kuri WhatsApp, abandi bagacadindukira mu makuru y'ibintu byinshi byaraye mw'isi, abandi bakazindukira kuri twa duslow two kuri deuxième chaîne ya radio television. Kandi burya uzosanga tuzinduka tumeze nk'uko ico twazinduyemwo kimeze, uko kimeze nako. Ni wazindura wisukamwo ibintu bikurandamura umutima, bigutera umuzirikanyi mubi, wumva abo muza guhura ku kazi uza kubamerera gute? Kumenya rero kwitwararika gukuza umuntu w'imbere, gukuza umuntu w'imbere mu gisabisho, mu ijambo ry'Imana, kumenya gusoma ijambo ry'Imana, kwitwararika gufata umwanya wo kumviriza Imana. Nico gituma mubona ku munsi nimba hari ikintu kidufata umwanya munini gose hano muri Radio Maria, no kubategurira ijambo ry'Imana kugira ngo ntimurare ubusa, mbere tukaribaha imbere yuko umunsi waryo ushika, kugira ngo muri rarane ribararemwo, ribazindure kumwe kwa wa musuku w'umukama muri Isaya, ngo azindugwa no kumviriza umukama. Birafasha cyane gose. Ndafise témoignage y'umuntu byafashije gufata ingingi ikomeye, bijya bisabisha byo mu gitondo muri Radio Maria, byafashije gufata ingingi ikomeye, yariko arasanga akorera mu bintu byakwa kumwica, agasanga ataye umuryango wiwe ku gahinga. Niho yumviye jiri mubwira riti uyu munsi fata ingingo, arumvi inguvu, kuko burya hariho kubona umuco w'icyo utegereza gukora, hariho no kuronka inguvu zo kucinjiramo. Sinzi ibyo bintu ko mbona muvyumva muri mwebwe, ibintu ukabona bimeze neza Imana ikakwereka, mugabo ukabura inguvu zo gutamuka ngo uvyinjiremo, gasanga impari ni nyinshi muri wewe, impari z'inyungu nibi nabiriya, impari z'abana bariya bo kuvako, impari z'ibi nabiriya bo kuvugako, ugasanga biniganira muri wewe, bikakunanira gutambukana n'umukama. Hari ahantu utazindura nka Yezu kubonana na Data, utigera uronka izo nguvu, utigera uronka izo nguvu, kuko si nguvu z'umuntu, ni nguvu zikomoka ku ntebe kwa Data zikamanuka mu muntu, muri mutima w'Imana. Paulo akatwereka yuko rero ahimbawe rwose no kubona uwo muryango uza warateye agatambwe,
agaheza akawukomeza muri Kristo. Mu minsi iri imbere tuzokumva ibintu abafasha kunoganza no gutahura neza mu kwemera kwabo. Arahimbawe ariko ari mu mvuto. Biranezereye n'inkuru nziza ikomeye cyane kumva umuntu ari mu mvuto, ari waremesha abandi, akabandikira akabakomeza ati mukomere kwibanga. Abari mu mvuto tumenyereye gusa badutelefona nkeneye amayinite canke bakakukina ibintu. Barimwe abantu mbere bamwe hari indani babahisikuro bakomeye. Paulo ntiyandikiye abanyaepafrasi ati tanga ivy'icumi mumfashe ndaboshwe. Oya, ahubwo niwe yumva ko afise icabaha, icabakomezamwo. Kubera iki? Niko araboshwe ku vy'inyuma, mugabo yuzuye ubutunzi budasanzwe bw'Imana muri we. Suko ko muri byo atabikeneye, azubironka mu bundi buryo, ariko bikamufasha kumva ko nahari mu mvuto aboshwe icamasi Roma, aguma ari umugisha n'umuhezagiro ku bandi. Ivyo bikamukingira usanga umenga ariko abaho nk'umuntu umenga yararase ubuzima bwiwe. Hari igihe duca mu bintu bitugerageza ukamenga turiko turahusha ubuzima bwacu. Ibambewe hariho irindi banga ushobora gusanga uriko, na cane cane bishobora kutugerageza igihe cyose turiko turakorera umukama mukuri. Ntibigutuma uca wigunga wiyugumbira uti jewe karabaye ivyanje biraheze abandi bobo. Oya, zirikana ibanga ry'ubuzima bwawe mu Mana. Imana izokumvisha ahubwo ko uri umugisha n'umuhezagiro ku bandi, izokuzuza akanyamuneza no muri ivyo bihe uri kuracamwo bikomeye, kuko ishobora vyose, igashobora guha akanyamuneza kadasanzwe n'uwo ariko araca mu bihe bigoye. Ku bantu duhora dusangira guhana ibiganiro, hariho témoignage nabahaye y'umuntu w'umumisionari hariya mu Bushinwa. Namaze kubaha igice cyayo ca mbere, nzobaha mu minsi imbere igice ca kabiri. Yitwa Liu Zanning. Yaraboshwe incuro nyinshi, arakubitwa, amaguru bagira ubunywenywe, mugabo hakagera igihe Yesu akaza akamukiza, akamusohora, akagenda. Kumwe yigeze gusohora Petero bamufunze, na Petero akibaza ati ndi mu ndoto, agaca ku bagarde bose bacunze gose ati tumucunge ntave ngaho, akarengana batamubonye. Ego twese Imana n'ikishoka ibigira gutyo, mugabo hari ikintu bitubwiriye mwiti mwese naho ntobikora gutyo, mugabo mwese mba ndi hafi yanyu. Uyo ndabikoze gutyo kuri uyu, we nshaka kubikora ukundi. Nageze kubaha témoignage wa mu Claude, bigeze gupfunga hariya, bagashaka kumupfungura, muga kuko hariya mu gasho yahuriye na Yezu, akisabira ati mukama ntibansohore, bagomba gufata urubanza rwanje, kuko nsohotse ndazi ko noca nja gusubira kunywa ibidumu vy'inzoga, mugabo ngaha ndiko ndafungura ku ijambo ryawe nkumva ko rinyoheye, mpaka mbanze mpeze Bibiliya yose. Mwibaza umuntu apfunzwe akisabira Yezu ati bangumize ngaha ntibansohore ndagusabye. Uyo muntu mumva atahuye na Yezu. Ndafise umuntu w'umugenzi apfunzwe, tugomba gufunguza, mugabo nkiyumvira ku rundi ruhande, ubwo ntivyari byiza ko aguma yagahurirayo na Yezu. Mugabo hari naho akagira uti bon reka sije ndabihata, Yezu azomenya aho bazohurira, mugabo muri iki gihe hari naho kumupfunguza ari naho vy'ivyo byomufasha kumva ati basha Yezu arangarukiye muri aba bantu sinosubira. Mugabo burya haraho bitunanira guhura na Yezu turi mu bintu menga byo ngaha nyene turi mu mwidegemvyo, bagushira hari ugasanga niho muhuriye. Paulo ngaha ari mwibohero, mugabo ari kumwe na Yezu, niwe aremesha abandi akabakomeza. Dusabe inema yuko aho turi hose dushobora kumva ko Yezu turi kumwe. Aho uri hose ibyo urimo vyose ukumva turi ku ruhande rwanje, hari ukungena bidushiramwo.
hari ukungena bitwumvisha mu kuduha uku kwizigira kudatsindwa, kwizigira kudatsindwa. Umukama abakomereze uko kwizigira. Murazi ko uyu mwaka wose wa Eklezia turiko turasaba umukama ngo akudukomezemwo, kugira ngo mu byo mushobora gucamwo vyose mwumve ko urukundo rw'Imana rutabaviriye. Ndabibutse yuko ari naco gisabisho gikomeye babavugira ko bwa nyuma, batuvugira ko bwa nyuma twamaze gucikana. Muramaze gucumviza gisabisho ngo urukundo rwawe mukama ntigwigeze rumuvirira. Yezu nawe ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Amen.